kabisa mugisha yatanguye kuri muzandirimbo ziyo ati fasha mana fasha yo bigi fasha kwihangana yes bigi ndakubwiye ko rero ibirori byari bimeze neza hanyuma rero afata amajambo ngo mbona utovye warani majeje ni easy boy akubwira ngo wesha we abana man iyo mobile rero sasa amabenga nkaya arayakunda kuyakoma cyane by the end umukozi w'umujabo akora afise indirimbo zibiri gusa kuri YouTube yiwe yita mutama wubuka ariko indirimbo z'amahitsi gusa indirimbo ya mbere yarimbanye na DJ Israel no DJ Feel Bite by the way inashimba wenyene ni easy boy yahoze muri team yise swag team +25 aya mubwiza so guys mwavyumvise urabona yuko dufite amakuru agiye atandukanye tuva kuri muti barakomeza ku makuru yaranze no weekend ni mu gihe munsi yuko weekend ari meza cyane ama weekend no misi asigaye bana ama weekend akaze ubona mu ntasi tandukanye tuna turyoherwa namwe canke abakunzi b'umuziki canke bari niryoherwa namwebwe no mu filme byabikaze cyane muri Warubazi team cyane muri Warubazi baduteguriye ibintu bikomeye cyane mu ntara GITEGA ubona Kivodo Jean Patrick yasarukiye Radio Black FM kugira ngo ace kutubwira vyinshi yamaze gushaka kuri terrain aziti bagiye musaza kwishika kuri terrain bikeneye uvuga ivyo uvuga ivyo no vuga uba wabonye ubwiwawe niyo mpamvu Kivodo bikaro katubwira ati meze gute kwataye bahari bamenya ati Warubazi mbemeze gute iteguwe gute ati vyameze gute reka ndakubwira icambere nuko jya mu ntara ya GITEGA ibintu vyari umunoni ibintu vyari kandanda ibintu vyari bishushuguza yaho ubushuhe burarereta bushika no masogisi rero byari ibintu biryoshe gose kuko ku munsi wa gatandatu mu gitondo bafatanyije hamwe n'abandi bene gihugu bagiye mu ntara ya GITEGA kuja gukora ibikorwa rusange neza yuko ari ikintu kirumana cyane kandi ku neza y'igihugu cyacu ifoko dukora nyine ako kazi rero bigi bavuye ngaho onye baciye berekeza rero kuri sare imwe bigi mvuga ati kabisa ni sare ijejwe ijanye na production na projection canke ku projector no kuri aho hantu hari hameze neza kuri Lenox bar hari yanye igitega bani nyabiharage ni he ebana dose umunyagitega wewe ni mu muji buya dose yaserukiye Miss Ngoma yaserukiye ayo muri Miss Ngoma waserukiye komini yahe ikomini yahe oya ivyo bereka tubireke ngo abari bamwe bavuka ibujumba bageze Miss oya atakubwira ngo jembo gitega wewe uvuga igitega gute oya hari ama condition muga ivyo turabija ko hanyuma nta kibazo by the way ni gitega rero nabona Kivodo muri Nox bar yes big rero makome tuhashitse hajye anye yego twarashoboye gukora akazi abantu baravyitavye bari benshi abanyagitega barakunda cyane filme kandi ico no kubwira nuko abafashije gutegura ugo rubanza ni imvukira z'imisore n'inkumi abagabo n'abagore bo muri yo ntara ya GITEGA basubakina amareresi rero amenshi makuru bari hajyanye bari benshi nashoboye kubona abo muri Humuriza FM nashoboye kubona RTNB nashoboye kubona abo muri Buja nashoboye kubona abo muri Star FM bari benshi bari hajye n'amativo online hajye ariko rero nashimye go singene urutonde rwa ruteguwe waneza yuko atari ibintu by'akajagari oya ifilme yeje kurabwa abantu bose barakomye amashavuga ati kabisa turavyemeye ibi bintu mwatuzaniye koko nivyo rero amajambo yaciye afatwa ndibuka neza yuko abandi niyo yari yibereye hajya abandi hariho nyakugira Imana mugisha yarakoze ibintu mugisha nyene no muri filme yarakoze ibintu hamwe numva ati ego kabisa mugisha yatanguye kuri muzandirimbo ziyo ati fasha mana fasha yo bigi fasha kwihangana yes bigi ndakubwiye ko rero ibirori byari bimeze neza hanyuma rero afata amajambo aberi aravuga abandi aravuga Amede Manirakiza arafata ijambo Sabas arafata ijambo ibirori rero bice byandaniriza nka concert haza rero Alvera muhimba aza rero gushusha ibintu muri finale arashusha ibintu birashuha kabisa kandi bigera neza ikindi kintu cyanyoheye ni ingene abakinyamareresi bumvise ko bakwiye gufatana mu nda hanyuma agashiramo n'amafaranga Abel aratanze yavuze ati jewe nta mafaranga mfise
nayo nagendanye muga muri kano kanya kuri iryo reresi nabonye ndakubisemo ibihumbi 100 wow arakubitamwe ibihumbi 100 abera avuyemo haci yakurikira umuchef de zone umuro karere aravuga ati twe twari tuzi ko twakiriye abantu ba cepe mugabo dusanze abantu twakiriye chef de zone nyengi Gitega ati twasanze abantu twakiriye ari abantu ngira akamaro cyane turasavye rero yuko rero mwebwe maze kwavansa imbere muri sinema mwogaruka mukaza kuraba aba bana b'Igitega batarashika aho bifuza gushika kandi bafite indoto barabishimwa arabibonye mu mafilme rero azokurikira muze mushiremwo abana bavanga Igitega kugira abonye amazina yabo akure ico kintu ani Esperance yaravuze ati je ndavyemeye nitwafatanya hamwe gutya bizoshoboka rero inyuma y'ibyo bikorwa byose rero Bigi ani yaciye amenyesha neza yuko ku bantu bifuza gufatana amaboko nabo mu kuja gushigikira bantaho nikora hariya mu ntara ya Karusi amatariki akurikirana guhera kuri 3 gushika kuri 5 ati bose barahawe ikaze ati mbega none bizogenda gute ko tuzi neza yuko muri kino gihe ibintu ari uko ati no andikira Warubazi kuri Facebook uvuga uti jewe ndiyemeje kufatana mu nda kugira ashobore guterera nubwo mfite aka uniforme kashaje nyuma mfite amamesa canke amakoto nyuma mfite isabuni bafite iki nyuma mfite ikiro kimwe cifu ariko nifuza kukirungika kugira abandi nabo nyene babone ukwezi kwa kabiri bakwiyumvemwo uko ukwezi kwa kabiri bazi neza yuko ari ukwezi kumigisha nko tubivuga ko mu kwa mbere ni ukwezi gupambana ubwo ukwezi kwa kabiri ni ukwezi kumigisha rero abwati rero mu ukwezi kumigisha rero reka twegeranye ubwo buryo dusimbira ya muntara Karusi bigire kuri je novuga ati kumbure nk'umuntu ari kure cyane makungu harageze yaho abantu bose batangura kwiyumvira ku buzima bw'abandi kuko iyo abantu batatu bagiye makavuga ati reka dufashe Dodo wewe uri kurabona nk'ino video ntuwavuguma wikabusha kandi uzi neza yuko urungitse amafaranga 50 y'amadolari ushobora kugira icyo ufashije kandi gikomeye mu mahera avunjwa mu Burundi rero ntavyo kwikabusha bitugani duca ibitsibo tukiri ku isi kuko ejo tuzokwigendera cyangwa mu cyuburaho none tuzadutwaye iki hariya mu ijoro ati mu ijoro mu ijuru tuzadutwaye iki mugihe tuzi neza yuko byose tubikora turi ngaha ku isi neza cyane dufatane mu nda dushire hamwe hama dutezanye imbere cyangwa cya Dodo neza rero Kivodo hari ikintu bavuga mu kirundi ati kurazukanye ubutsibu no muganda kunda kuwuca kubera umugano nkunda cyane uwo murongozi muri Gitega yavuze ati mbanda yamudufasha n'impano ziwacu zimenyekane muri nta Gitega muri twazi Double J turazi Chris Busy turazi n'abandi batandukanye abarasta bose niyo bibere bige tugeze muri secteur abarasta bose Nyagitega bose yego rero ari kibazo nkunda kwibaza rimwe na rimwe secteur y'amafilme ego nivyo an experience na Warubizi team bose bari muri rusange bariko baratwara ruguru impano bwo baze kuzerekana ruguru ati natwe turafise impano zitandukanye eske mu ntara ya Gitega cyangwa nazo hagati mu gihugu burya film ihagaze gute mu ntara ngo twazi yuko burya amafilme mu gihugu burya ntara ngo mu ntara zakiye filme cyane ntara Muyinga aho ndavuga ba Liberty ya kwafanira vine byo soje ba mu ntara ngozi ubona havuye bari kiya filme benshi bakomeye Muyinga abantu benshi bavuyeyo ariko mu ntara Gitega cyangwa mu ntara bimeze gutya igisata cy'amafilme bakora gute n'ubutegetsi canke Warubizi canke n'abandi batandukanye kugira ngo ico gisata cy'amafilme muri zo ntara zigitwanda gitera imbere wowe ku bwawe nk'abo wahashitse wabibonye gute Bigi icyo nokwemerera nuko